Uko mubibonye duhejeje kwakira ingabire gizwe n'incanco zishika 500 duhawe n'igihugu c'Ubushinwa. Iyo ngabire rero ije izananye n'izindi novuga ico bijana n'incanco, no kuvuga ibikoresho inshinge biba bifatanye. Hanyuma nkuko mubizi hariho n'ibindi bihugu byatwemereye incanco, twovuga kigamuza makungu c'isi yose, nazo turaziteze. Rero turashimiye igihugu c'Ubushinwa kuko hampande y'iyi ngabire murazi yuko kuva dutangura kurwanya kino kiza batubaye hafi kuva mu ntango, kuko baraduhaye ibikoresho bitari bike, na cane cane ibikoresho vyo gupima kugira tumenye ko umuntu yanduye canke atanduye, eka mbere n'imiti yo gushobora gufasha abo tubonye baranduye. Rero turabishimira cane kw'izina rya leta, dushimira igihugu c'Ubushinwa, eka mbere dusanzwe dufashanya mu bintu vyinshi bitandukanye, mu bisata bitandukanye vyo gutuma amagara y'abenegihugu agenda neza. Duhejeje kwakira rero zino ncanco, twagira tubamenyeshe yuko cambere abenegihugu bamenya ko urucanco nkuko uwuserukira igihugu c'Ubushinwa yabivuze ntiruje gusubirira za ngingo nziza. Vyumvikana rero yuko tuteza kubandanya twikingira, dukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, dukurikiza zirya ngingo twama tubashikiriza kugira ngo tubandanye twikingira, ko vyarabonetse yuko naho umuntu aronka urucanco ntikibuza ko yandura. Ikindi naco nuko gupima giye kubibandanya. Kuvyerekeye abenegihugu bipfuza kuronka incanco, bo twabishikirije ni ku bushake, nta gahato karimwo. Rero guhera ejo tugiye kugurura urutonde, kuvuga yuko uzobikenera azoza yiyandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Mwabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, ntivyokumvikana yo tuciye tuzijana ahariho hose turondeza bipimisha, kuko zitezwa kubikwa neza. Vyozofasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye, baba abarundi canke abanyamahanga ba mu Burundi, hanyuma duheze tuzironse abazoba bazifuza. Ariko tworangiza dusaba abenegihugu ko babandanya bikingira, na cane cane biciye mu kugira isuku, gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kandi bipimisha kenshi gashoboka, kuko kwipimisha ni ikintu gikomeye cane kugira umuntu amenye yuko yanduye canke atanduye. Ivyo kandi kugira n'umuntu aronka urucanco, uretse kwiyandikisha kugira tumenye abazikeneye, tuzomusaba yuko asinya rwa rupapuro nkuko shirahamwe mpuzamakungu OMS risaba yuko aruronsa atagahato. Ivyo biheze azoheza yipimishe, turabe ko atanduye. Yaranduye tumuhe umuti, hanyuma atanduye aheze aronswe urucanco.